ze kwinjira vuba vuba cyane muri no dosiye mugabo witwa Konate musore w'umufaransa akira mu mutima wa defense kwa equipe yitwa Liverpool. Numusore azorangiza amasezerano mu mwaka wa 2026 Ibrahim Konate. Mu defenseur beza isi tunze gushika muri kano kanya. Real Madrid yari yamaze kubenjira muri no deal ishushe cyane y'umugabo witwa Ibrahim Konate. Real Madrid iti turifuza Konate ati kandi equipe ya Liverpool turaza kubasaba Konate mu kwezi kwa gatandatu kwa mbere nako kwa mbere merci beaucoup muri 2026 mu kwezi kwa mbere kwa hivernal ati bibo bikunze tumugure tumutware hakirikana ati mugabo muramutse mukoza akantu kagasha ko kwanka turarindira Konate nawe tumutwarira ubuntu nkuko twabikoze kuri dosiye y'umugabo witwa Trent Alexander Arnold. Kipe yitwa Real Madrid nyamara tuhagarikiwe n'ingora vombi bikombe 15 vya Champions League biriko birahereza abakinyi Real Madrid b'ubuntu kabisa. Namuzi Ibrahim Konate muri equipe ya Liverpool haravuzwe uno mwana yitwa Jarel Kwansa ashobora gusohoka erekeza muri equipe ya Bayer Leverkusen ku mugabo witwa Erik ten Hag. None Liverpool maze kubona Jarel Kwansa asohoka berekeza muri equipe ya Crystal Palace kuri kapiteni wabo witwa Mark Gehi. Ubwo Ibrahim Konate abana bagiye kurondera Mark Gehi avuga ati challenge ziratanguye. Liverpool ije propose n'ubwo ngo contract shaje mugabo witwa Ibrahim Konate katabwiye ati agaciro muri ko murampa n'ivyo nakoreye equipe ya Liverpool ntibihwanye. Niko ko uri kurabona imyaka 26 aya Konate metero na santimetero 90 na zindi Konate mu bintu vya mbere bituma vunagurika n'uburyangana ingene yiremerewe nyene ubwiwe. Konate mu basore bagira imvune za hato na hato bana ni bwa buvune bumara indwi zibiri ukwezi kumwe akabaragarutse n'urusore rw'ugatanya rurerure runini ariko akina umupira uteye ubwoba umwe mu badefa nico kintu rero twahoze tugaruka ko kwa Real Madrid. Raul Asensio ukoja Madega uri umwana atarafatisha bamwe barimo zanga ikibanza bene cyo baragarutse ariko Real Madrid yanvizaje umustar w'umudefenseur muri 2026 hagati ya Konate n'umugabo witwa William Saliba. None no munsi nimba Real Madrid yo kwifuza umugabo witwa Ibrahim Konate akacavuga ati wi kuko nta droit ni mavize kuvuga ngo ya Real Madrid yavuze. Real Madrid yavuze mugabo umenye ngo kugeza muri kano kanya hari kutumvikana kandi ariko mu bintu bituma hagati ya Ibrahim Konate na equipe ya Liverpool mu no kongereza amasezerano ariko Real Madrid yashinga ivuga ngo turashobora kuza mu kwezi kwa mbere tukababwira tuti mudereza umukinyi tukamugura ku mafaranga kandi ari naco gituma ni mwanka bivanye n'ubundi ko Ibrahim Konate atari karere kuri equipe ya Liverpool na gato mu no kongereza amasezerano ni naco gituma turamurindira aziri ubu namuzo umugabo witwa Ibrahim Konate sinibaza ko yakwifuza kuva muri Liverpool agiye muri Manchester City cyangwa muri Manchester sinibaza ko yatandukana na Liverpool agiye mu gihugu cy'Ubwongereza agumye mu gihugu cy'Ubwongereza ahubwo aratandukana na Liverpool yerekeza muri Espagne muri no migwi ibiri ni Barcelona ni Real Madrid nayo Barcelona niri kwirakurondera none Madrid nivuga wowe kona turafise nguvu zo kuresista kubwanje nkavuga ngo Ibrahim Konate ananiza Liverpool kubera ko yamaze kumva offre iyo mu mugwi mukuru nka Real Madrid. Twabonye Madrid yatanguye kuvuga mu bitwa Trent Alexander Arnold mu mwaka w'inkino warenganye imbere. Trent batangura kumwicarika bamupropose amakontragi yatandukanye aravyanga. Hagarana ibinyamakuru nka vya The Sun n'ibindi bigiye bitandukanye vyo mu gihugu cy'Ubwongereza bigenda vyandika ngo umwana yitwa Trent Alexander Arnold uno munsi asaba kwitwa kapitene mukuru wa equipe kugira ngo yongere amasezerano. Jacob bwana nkavuga ngo ico kintu nikiri butume Liverpool itakaza Trent Alexander Arnold bamuhereza kapitana mugabo comme si mu ruhande hari equipe novuga ngo iri kwiramubiramwo yitwa Real Madrid. Trent yakomeje kunaniza Liverpool birangiye asohokeye ubuntu unamuzi batandukiriye Ibrahim Konate noneho banabagabije avuga ngo turaza mu kwezi kwa mbere nimutumviriza ubusabe bwacu turamurindira mu kwa gatandatu tumutwarira ubuntu nka Trent Alexander Arnold. None Konate n'amateka y'abadefenseur b'Abafaransa muri equipe ya Real Madrid cyangwa abakinyi b'Abafaransa muri rusangi
kuko uravye Zinedine Zidane ukaraba Claude Makerere ukaraba Rafael Varane wejo bundi erega Varane ni normodo abana ba defenseur bose basigaye mu gihugu cy'Ubufaransa ugomba ushiramo abadayo tupamekana kuko uramuze equipe nationale y'Abafaransa ni equipe itunze moyenne d'âge muri défense centrale y'imyaka 22 n'itandatu witwa ko akuze. Ikibazo ca mbere ngira azari hano kuri ino dossier mugabo witwa Ibrahima Konate no mubano ugiye kuba hagati equipe yitwa Liverpool na equipe yitwa Real Madrid. Igihe cyacu cyose no diri n'ubundi yabishobotse ko umugabo yitwa n'ubundi Ibu Konate n'imyaka 26 nawe asohokera umuntu muri equipe ya Liverpool akerekeza kwa Real Madrid. Shit saison imwe gusa izobiheza n'ubundi Real Madrid yambuye Liverpool. Umusore nka Trent Arnold nawe ikaba mwambura ku buntu kwiyo myaka nyine akiri mutoya. Umubano unamera gute hagati ya equipe yitwa Liverpool na equipe yitwa Real Madrid koko ihangaruke kwako kantu nyene ariko Bible ndamutse Mr Sake kuva South Africa amaze kwatwereka ko turi kumwe tumuramutse cyane. Umubano wibuka ijambo umugabo yitwa Florentino Perez yavuze kuri presentation witwa Trent Alexander ati twibaniye neza na Liverpool, Liverpool tubanye neza baraduha abakinyi ibintu ni sawa, ariko kandi nta muntu numwe atazi ingwano canke sinambara Liverpool yamaze umwaka wose irikiragwa nagira ngo yongereza amazeno Trent Alexander ariko Trent akababwira ati je byakazo bya nzobimenye saison yahira ati reka tutware iki gikombe cha Premier League nico bigaragara ko kiri hafi nico kintu kigezwe niyo nkuri kenewe. Ibyo kumbwira Madrid kongeza amazeno kwa Liverpool nzobimenya ibyo bakavyizera nkuko bavyize kuri Mo Salah na Virgil van Dijk kuko Mo Salah muravyibuka bamubaza match Manchester United yereje gutsindwa na Liverpool kuri Old Trafford ati bimeze gute ati ndakeke yari match yanje yanyuma nkiniye Old Trafford nkina contre Manchester United nitwe umukinyi wa Liverpool abatari bakatikara baye mwibuka kwa n'ibinyamakuru byeje ko binyegurura inkuru bivuga ngo buriya Mo Salah yabera na sorore abanyamakuru mu gihugu cy'Ubufaransa kugira bandike ko yaganiye na Paris Saint-Germain bikunde Liverpool yumve ngo tugiye gutakaza Mo Salah reka tumwe ibyakeneye. Wibuke ko Mo Salah mu byatuma ashira kuri pressure Liverpool yabwiye ati je ngomba gwenga amafaranga arengeyo nahembwa amanongereze kontra. Liverpool nayo turi kurasaza niyo berokonesa ibikorwa ari karakora niba berokonesa ya performance afisa atigeze kugira bakavuga ngo tuzoyaga kandi uzokongeza amasezerano. Kuri Trent bakabibona umugabo yitwa Virgil van Dijk ibona ko umugabo saison igiye guhera murabe imino zitanu za nyuma za saison ziheze tuvuga ngo Mo Salah official arongereza kontra, Mo Salah official arongereza kontra nyuma yiwe Virgil van Dijk arongereza kontra. Virgil van Dijk bamubaza ino match Trent yabaye insinzi yari match ya City ya babaza Virgil van Dijk ati hari amakuru wabufise ko Trent yamuzogumana ati nanje ubwanje sinokubwira kazoza kiyo ariko ndi wakazi ariko nanagenda tuzomwibuka mu legende. Abarejande bagiye batandukanye bakina equipe ya Liverpool ati nimba umusore yitwa Trent ashaka gusoka muri equipe ya Liverpool azoba kuri kindoto cyo kona chata ha Liverpool azosose mu legende ariko kandi nahaguma akumva ko umutima w'ibimwemerera visi cha kironda muri Liverpool ntibizoba ari ati benshi bazomwanga nafata ingingo yo gusohoka. Hari umwe mu bagabo bitwa abarejande kwa equipe ya Liverpool akunda kuvuga amajambo menshi ntakunda ariko Jamie Carragher ariko uno musi ugiye kuraba rimwe na rimwe hari amajambo avuga usubije ubwenge mukumva niyo yarabwiye ati nyamara muri equipe ya Liverpool hari abagabo bakunda Real Madrid vyo gupfa hatarimo umwana witwa Trent Alexander Arnold hatarimo Ibrahima Konate na Dominic Szoboszlai n'abandi none no munsi bitangwe kuja hagaragara Trent aragiye Ibu Konate havaho nagombye kugaruka kuno mubano mugabo ndabicije kwanza mwizi dossier z'abakinyi bagiye baraongereza amasezerano ariko tukarangiza umwaka tubonye Trent yitandukanije nabo akaji Madrid muraba kantu gagiye gukora mu nyuma kakwereka ngo Liverpool n'abafana wibuke baturira mayo ya Trent Alexander Arnold. Wibuke Liverpool bwira Madrid ati mwadoye mukiye no nimba mushaka muri Monde de Club mugomba kuriya miliyoni 10. Madrid buri yarisha mande Trent yabemereye kuza ego azonangiza amasezerano 30 juin mugabo muzaba muri mondial nimba no mwifuza ko tumuribera nta biganiro none dufata karero Liverpool za kubibanye neza na Madrid kuri Bermuki yatareza contrat yaraheje match za ibyo hano ziko takindi kintu mugihuriramwe
nta rukino rumwe asigaje nta precision izoza ngo atarangiza amasezerano ariko Liverpool avuga ati kugira ngo tubereke ko mwatubabaje naco bise tugihindura nta kundi ni mudizo 10 million kugira ngo mumutore bivuze ngo Liverpool ababaye nuna musi rero tugaruka kuri kazoza ko mukinyi kwanza turabe equipe turabe na hari karaja kwa Madrid Konate nacho ataye Liverpool no musi nacho asigaje gutwara kwa Liverpool nawe nyene ku myaka 60 ko yinjiye muri 2020 abasinya kontra y'imyaka 5 izo era muri 2026 mvuze ngo nacho ataba kure nuko sinibaza Liverpool twari ibikombe bitatu bya Champions League cyangwa bine kugira ngo Konate azovuge ngo Liverpool nziza kuko Liverpool no musi abarijande benshi ni Premier League gusumba Champions League ko Champions League bagerandi barazibiza ariko Premier League ni bakoze ko uno musi Trent ati mvisa zibire reka ngende uno mugabo yitwa Konate ndayironse ego amahirwe yo kuronka Champions League uri kwa Liverpool kuyaronka no kwibura ni bimwe Liverpool izoba kwino pressure mugabo biragoye ko Liverpool yakuri pressure ko Ligue des Champions nka Madrid cyangwa Barcelona Liverpool barenganya n'abambere muri phase League raba uburyo bababaye basezerana na Paris Saint-Germain ubona bitagendeka gusumba uko Barcelona yababaye isezerana na Inter nuko ngo Barcelona ireinvestisa n'umutima wayo wese yumva ngo tubuze Ligue des Champions barariraguye Madrid ireinvestisa n'umutima wayo wose bawuze Ligue des Champions barariraguye mu gihe Liverpool ireinvestisa n'ivyo ikavuga ngo tugomba kubona Ligue des Champions mugabo bayibuze c'est pas bakorera cyane muri c'est pas kurugero rumwe na Madrid nje gutuma mvuga ngo Konate nimba umusegero amahirwe yo kwisanga muri ino generation itwaye ino Premier League bari kubona Arnold akumva ko kuji Madrid no musi ari abafaransa biwabo benshi ndavuga Kylian Mbappe bayoboye muri equipe nationale ukongera ko Eduardo Camavinga ukongera ko Aurelien Tchouameni none akabazi ngo ngiye gukina na Trent twari kumwe twasa nabaye kuko murabe ukuntu bakina kwa Liverpool basa nabahereranye yabahereranye kuko Virgil van Dijk akiniye bamfu cyane abahereranye no witwa Andy Robertson nisanga yo Trent biraba ari sawa hano message Trent arayizana amubwira ati bimeze gute hariya wasanze bimeze neza yego bimeze neza naho uri muri equipe nationale n'abasore nka Bachwami na Bamba Pati ubona gute ati you are welcome biranoroshe hano biranoroshe nimba Jude yarashoboye gukonfa ku mugabo witwa Trent Alexander-Arnold ari umwe equipe ya Real Madrid irimo abafaransa benshi ugiye kuraba umugabo witwa Kylian Mbappe nkuko bivuze kapiteni wa equipe nationale Aurelien Tchouameni umwe mu bakinyi bafise no vuga ngo ijambo rikomeye cyane muri equipe nationale y'abafaransa wongera ko n'umwana Eduardo Camavinga wongera ko Mbappe kizigenza biroroshe ku approach umugabo witwa Konate akizanga yashitse Madrid gusumba uko umugabo witwa Jude yaproje Jude nako Trent Alexander-Arnold ndiko nagaruka ngavuga ngo rero no musi umukinyi ugerageje kwa evimenso vyose bigaragara ngo Liverpool nta kigifise cyo kumwana wagira agume mu gato wabishatse ariko kandi Liverpool na Madrid singomba ko banabana neza kandi kuko ibi bigomba kubaho kuko nimba kutinya gutera Kagero Liverpool kugira igiri Barcelona Trent akagutera Akagero kugira ngo igire kwa Real Madrid kumva umukinyi wari wese azotera Akagero umugwi yiwe wamugize icari cyangwa wamuha irindi zina agiye kwa Barcelona kwa Madrid ibi Jesse ngifata nk'igitangaza cyangwa guhemuka kuko biri normal ariko Hazard uno muzi ugiye kuraba no musi Rudiga navuye kwa Chelsea arangije kontra uno musi Rudiga arabaye ikintu mu buzima bwiwe atigeze aba kwa Roma no kwa Chelsea kandi kwa Chelsea yatwaye Ligue des Champions amakipe ntangana mugabo no muzi umugabo witwa Ibrahima Konate ikintu cyambere je nibaza kiriko kiranamuhungabanya mu mutwe ni challenge ashobora kuzohura nayo mu gihe umugabo witwa Makegwe wa Crystal Palace Liverpool kurandura yo bamaze kuba yinjira none hakamenya ngo Liverpool sindayibona nk'irondera umukiza ku challenge ahubwo Liverpool nayo iratanguye kubona ngo Konate tuzomubura reka twisekirize hakirikare kuko ikayira zisa neza ni Trent Alexander-Arnold wewe urazi yuko Real Madrid yakuronde kugeza kuri ku mugabane wa Buraya nta equipe nimwe Real Madrid imaze kuronderamo umukinyi utabushaka kuza kuyikinira kuko ibikorwa byonyene birivugira kugeza kuri ariko ngabo kandi Nadia Liverpool bigaragara ngo ikeneye kongereza amasezerano kuri Ibrahima Konate ariko vyananiranye transportif bigaragara ngo Liverpool se wina chamushaka ariko kandi sur le plan financier nawo gusora umukinyi nka Konate umudefense na kamena 23 none ku buntu bigaragara ngo urumba kwa Liverpool donc ni bintu bibi sportivement ni sawa financier yarimo abasore bagomba gusohoka muri equipe Liverpool basigiye kanoti mugabo yahembwa miliyoni 4 bigaragara ngo ashobora kusiga
atani kingo Liverpool akagomba kuba ifise ijambo rikomeye cyane muri no transfer nk'iryo Arsenal ifise kuri William Saliba mugabo kwera bo amasezerano ariko arahera ku musore bariko baratakaza ijambo ko baravuga ngo Madrid kurindira umwaka umwe mukinyi biroroshe gusumba uko Madrid yorindira imyaka 3 mugabo witwa William Saliba kandi guhanura umukinyi ugifise imyaka 3 imbere yiwe ongereza amasezerano biroroshe gusumba kuba kuri pressure bw'umuhanura umukinyi asigaje amezi rega umwaka utanguye basigaye amezi Hazard haize minota hafi saha ikinyamakuru ro transfer cyariko kiravuga kuri no transfer ya Konate ariko ravuga yuko biriko biravuga yuko uno mugabo yanse yananiranije na Liverpool avuga yuko nawe ashaka amafaranga n'imiburiburi yababa ayasara na Virgil van Dijk bobo ngo ntibamuhereza agaciro nkuko yaravyifuza erega razi ko batazoyamuha nico kiragomba kwitwa yes nivyo bariko barandika none umukinyi yakweretse ati nanje mpa ibi kugira ndakugumireho urisiro yuko nubwo yo hagomba wabimuhaye yakweretse ko ashaka gusohoka muri Real Madrid urisiro yuko ko yo gukorera vya bindi yarahora gukorera ibuko na taratahura equipe bayemo iyi equipe twagwa nino Fanway Group nimwe muri equipe zirekura amahera ariko zikoresha ubwenge kugiharu ntibashobora kugwa amahera batabona helma ikintu ubacapira neza ku rupapuro ataya amahera agiyuku azozuku none Klopp niki Klopp ataye equipe ya Liverpool mugabo urabe Klopp ukuntu yabakonve kugira ngo bagure Beka nk'umunyegora zimvye kugira ngo bagure Van Dijk nk'umudefenseur azimvye urabacapira ukabereka ngo bizogenda ukuntu kandi umusaruro musi barawutanze Hazard Liverpool no mwaka iratwaye EPL nimba hari ikintu ca mbere tuzi kuri no migwi yo mu Bwongereza ni ikintu ca mbere cyo gutwara EPL noreka gutwara Champions League mugabo mbe nakoze ikintu kigaragara muri championnat yacu bitandukanye na Real Madrid bitandukanye na FC Barcelona ariko je ntegereza kukwemeza muri championnat yacu ubu rero urantwaye Trent Konate yarahari nawe nyene agiye agende sivyo uzanye Gayet dusipoze ko aramuzanye uno mugabo muri Aston Villa muri Crystal Palace sivyo uwo nawe aracari mushasha uwo nawe nturisiro yuko aza fitinga na vya bintu ufise kandi ukeneye gukina wa mukino wabo wo kunyaruka cyane uramuretse arasohotse numuhaye n'imiburi biri byashaka kandi urabizi yuko niyo haguma ivyo bintu navyo uzobigarura ni ikintu Liverpool igomba kujira bon psychologiquement umukinyi yemera kongera amasezerano wamuhaye ivyo ashaka psychologiquement azoba ameze neza kuko ni kimwe muri bibiri swat ibuko natashaka amafaranga kugira ngo muri Liverpool cyane ashaka gusohoka muri Real Madrid mu nzira zibiri ndabisigura uko gukurikira nimba ibuko natifuza amafaranga kugira ngo muri Liverpool okazuba yamuhaye arahaguma bimeze neza irabika isa nino ya Sala kuko Sala harageze gerabwiye ati jewe twarabona ati Sala no kuri yarageze ko ava muri Liverpool ntaca tatanze kandi offre zo muri Arabia Saudite zirari haza ko babona ibiwa vya offre za Paris Saint-Germain bitavuga ngo imyaka iri kwa Paris Saint-Germain equipe arabazisa kambu ibitsinda zoyimariramo ni Paris Saint-Germain bitari bwatwereke Ousmane Dembele kuri urugwe bivuze ngo baramuye amafaranga araguma kandi uno munsi Mosa naho byo kwa Liverpool sinzovuga ngo yahagumye atashaka kuhaguma kuko umukinyi atabishaka nuko umwongera amafaranga naguma none munsi Alphonso Davies kwa Bayern wavuga ngo yagumye atabishaka erega nta muntu yagufatiye kimbugita canke inko bagukandamize ku nguvu gutegeza kongeza amasezerano vyanga bikunda oya umukinyi aranze asaba amafaranga umukinyi aranze asaba amafaranga nuko birongere kontra bakayamuha iyo kontra kayitera ku mukono agasinya nuko hari umuntu avuze ikintu kinkwengeje ati Real Madrid ni wa musore ngo aza gukoresha ntiwanye ngo si vya misi yose akenshi mugabo si vya misi yose ndagushikana kwereke kandi ni waza ikipe si vya misi yose mugabo cyane meza coco muri kano kanya umukinyi Madrid yoresha kanka bari ukinira Barcelona Landry nico muri kino gi oya muri Kaiser n'aba Barcelona barabatwaye oya nari kuvuga muri kino gi kuko urabona ADN y'abana ba Barcelona muzi nka ba Gavi muravye Gavi n'umudagi mu mutwe Gavi niyo kinira Madrid nabo bana nyene baratojwe Madrid n'umukeye basetu igisirikare kuva cyera mugabo namuze ugiye kuraba uwundi mukinyi wari wese yisanga mu indi club none abazo namuze Madrid ihagurutse kavuga ati turagomba harandi Manchester City ibwira ati tuvyarane bana kuja muri Manchester United tukavuga ati nshaka Bruno Fernandes Fernandes asenga imana avuga ati ya myaka yose namara ndiko ndaguragura muri equipe ya Manchester atabikombe ndiko ndatwara
ndaje ndagitwara Madrid ni ukuvuga ngo Madrid yamaze kuba influencer ateye ubwoba rero no munsi nkuko ikora kivuga uwo muntu acanditse ni nka wa musore aza gukoresha bizi yuko ntari bwanke uko wayinze kuzamwo yose ntari buvuge oya usibye n'ico ga Landry hari ikindi kintu kiza kuza ati wewe ukaza muri Madrid uza gukinahe eske harakwemerera kukina eske position wewe ukinamwo irakwemerera urafise axe nivyo tubona kwa Ibrahim Konate mukuza muri Real Madrid araza kugira ikintu Perez araza kumubwira ati cya kibanza cyakinamwo Rudiga na Arava sivyo wowe uragifise ko sivyo uragifise mu axe rero wa mwanya wo kuboneka kuri Konate uraza kuba uhari ivyo bintu navyo nyene na vya bindi wari wifuza sivyo turabiguha mbero naje ni wacu uri sure ku bice bigera ku 80% kushobora kuronka na Ballon d'Or. Nivyo rero kuri Ibrahima Konate musora kipe ya Liverpool myaka 26 bigaragara ngo equipe yitwa Real Madrid yinjiye mu idiri kabisa ishushe yo gurondera no mu defense ati mu kwa mbere turaho amafaranga mukayatora ni sawa akavanga turamutwara mu kwa gatatu ngo oya haba yazanye uko no kwa Trent no mu kwa mbere barayazanye Liverpool yatera ishushe ikira verbal hagati y'abana Perez bavyumvikana ubizi gute kwa Paul itamaze kuba Liverpool kibano busabe bwa Real Madrid vuga amafaranga mushaka Konate mubahereze kuko nubundi biraba bibaje nkuna muzi ndazi Paris Saint-Germain batwaye Champions League iyo badatwara na Champions League hoheza n'iyindi myaka n'itanu bakirira uburyo batakaje umugabo nka Kylian Mbappe agiriye uburu nivyo rero kuri Ibrahima Konate gusa twarangiriza kuri affaire ya Carras